icambere bahurirako nuko bose bavuga bati accord d'Arusha ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu abantu bose bakwiye kugwanira. Ico haba muri conference internationale yabereye kuri Université de Bruxelles, abantu bose bavuze, haba abazungu haba abarundi, abagiye kunegosiya accord, mbere n'abashakashatsi kuri accord d'Arusha harimwo abarundi n'abazungu, bose barabihurira ko bavuga yuko ati accord d'Arusha ni umushinga ukomeye igihugu c'Uburundi cateza gufatira ko kugira gitunganywe neza ku neza ya bose. Mu gifaransa navuga yuko ari un instrument référentiel important pour la vie sociopolitique économique du pays. Hanyuma kandi harimwo ingene igihugu cotunganywa ku neza ya bose, donc co nokwita la vision pour la fondation de la nation vyarimwo. Harimwo n'ico novuga kandi yuko harimwo ingene igihugu cotezwa imbere, donc co novuga ngo harimwo projet de société kuvyerekeye ingene igihugu cotunganya, ivyerekeye ubutungane, ivyerekeye gusubiza hamwe kw'abarundi n'ivyerekeye iterambere ry'igihugu. Ivyo bintu barabihurirako. Hanyuma kandi n'ingene novuga yuko hoba nka contrat social ya demokrasi, ivyo nokwita demokrasi consociative, ko abantu basangira ubutegetsi mu mahoro, hakabaho nko gutandukanya ivyerekeye ibibanza bimwe vya politike mugabo n'ivyerekeye ubuzi bukorwa n'abahinga, ivyo nokwita les postes techniques. Ivyo navyo urabona yuko ubunye vyavangatiranye, ivyo ntivyateza kuba uko. Urumva rero novuga yuko accord d'Arusha ico bumvikana bose nuko bategerezwa kuyigwanira kandi bakayigisha abanyagihugu benshi, na cane cane urwaruka rw'ubu, kuko nk'abavutse mu 2000 igihe iyo accord d'Arusha yasinywa, benshi n'abantu bakuze, hariho benshi batayizi. Nico gituma rero bagira bati ibintu byo gukorwa cane cane nkamwe b'abanyeshamakuru mukiye gukora n'abandi benshi, nuko iyo accord d'Arusha yo kwigishwa mu rwaruka, mu banyagihugu bose, kugira bamenye kirimo, hama bayigwanire, babuze yuko n'abategetsi baba bahari bagomba kuyifuta bitoshoboka. Ico nico gikuru novuga abantu bahuriyeko, kubera barafatira ku bwene igihugu kirubu. Bose baravuga yuko ubu onye ntawovuga ngo hari amahoro mu gihugu, mu gihe hari abantu bapfa bazimangana, n'abapfungirwa ubusa, hariho abantu bari hanze, abarundi batari bake bari inyuma y'igihugu kandi bateza kuba bari mu gihugu bagateza imbere igihugu. Hariho abantu bashizwe ko imitahe itateza kubaho, na cane cane yuko urubanza rwaciwe ejo bundi n'inzego z'ubutungane muri EAC, ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko, rirerekana neza, riravuga neza, urwo rubanza rurerekana neza yuko manda ya gatatu yazanye amagorwa menshi ku Barundi, yahonyanze amategeko y'ishirahamwe rya EAC, ya constitution y'u Burundi, kandi rirahonyanga n'amasezerano y'Arusha. Ivyo ni ibintu rero bikomeye. Ubu unye ntawovuga ko abarundi banywanye. Ivyerekeye agateka kazina muntu urabona ko bitubahirijwe. Ivyerekeye inzego z'umutekano ntawovuga ngo zikingira bose. Mu gifaransa tuvuga ko c'est pas des forces républicaines, abantu bose biyumvamwo zikora akazi zatezwa gukora neza. Ivyerekeye abagore abakenyezi bari mu nzego, navyo nyene ntawovuga yuko bimeze neza. Aho rero tutavuze n'ubukene bwugarije abanyagihugu. Murazi ko igihugu c'u Burundi nico canyuma ku isi. Ni ibintu bitumvikana, kuko hariho abantu bashobora guteza imbere, bageze bati bakoresha abantu babishoboye, ntibakoreshe abantu kubera bari mu mugambwe kanaka. Ivyo biguma bisubiza inyuma igihugu, kandi urabona no mu makungu Uburundi ntibufise igihugu, ntibugifise ikibanza gikwiye. Kubera iki? Kubera ivyerekeye hagati y'akazina muntu katubahirizwa, kubera yuko ivyerekeye ukwigengwa k'umwuga w'abamenyeshamakuru ntabiriho, kubera yuko hariho ubutungane ntibwigenga, urabona ko budatunganiriza bose. Ugasanga abategetsi baravuga yuko igihugu
gitunze, mugabo abanyagihugu benshi barondera kugihunga kubera ubukene buhari. Urumva rero ivyo vyose ni ibintu bavuze bati ivyo bintu n'ukuri vyateza guhinduka, kugira ngo ibi bisata vyose vy'igihugu bishobore kuzamurwa, kuko nta na kimwe ubu twovuga ko cifashe neza. Ndavye nko mu bijanye naho mfise naho ngira ubushakashatsi nko mu gisata c'indero, je ndabikurikirana cane ibintu biba mu Burundi kuvyerekeye igisata c'indero, n'ukuri birateye agahinda cane gose, ku buryo ngira nti mu myaka iza none abantu bazotunganya Burundi bazoba ari bandi, abantu bazovugira igihugu cacu mu makungu, bazogiserukira bazoba ari bandi. Ko mbona ubu unye ivyerekeye ubumenyi vyasubiye inyuma cane, haba mu vyo no kwita ama connaissance de base, nka literacy y'igifaransa, urabona ko abantu bariko baravuga, urabona ko atakigenda ivyerekeye kwandika, abazokwandika makete, abazoja kuvugira igihugu hanze, urabona ko ta gisata na kimwe wovuga yuko cifashe neza. Dufatiye rero hasi ku c'indero, kuko murazi iziza guhona zihera mu ruhongore. Igisata c'indero kitifashe neza, ibindi ingaruka ni nyinshi, kandi vyaratanguye nuko abantu batabiraba hamwe, bogira bati tugire ubushakashatsi twerekane ingene ibintu bimeze nabi, n'ingene kandi bogira bati tubihindure. Navyo nyene n'ibintu tushaka kwerekana ingene ibintu vyohinduka kugira igisata c'indero kizamuke. Mugabo nuko haba hari ubutegetsi bubishaka, ubona ko bikenewe, bashiraho abantu babishoboye, ntibashiraho abantu kubera bari mu mugambwe kanaka.